iki gikorwa twohimiriza abenegihugu bose kucitaba na karesi gishasha. Ni igikorwa gisanzwe gitunganywa kabiri mu mwaka, mu kwezi kwa gatandatu no mu kwezi kwa 12, uretse ko kubera imvo zitandukanye bitakunze ko gikorwa muri uku kwezi kwa 12 ku mwaka 2021 kica gitunganywa muri uku kwezi kwa mbere, nkuko nabivuze kuva itariki 25 gushika itariki 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2022. Ni igikorwa rero gisanzwe kimenyerewe, abenegihugu bose barabimenyereye, nta bishasha birimwo, arico gituma tubasaba kuzovyitaba naho bishitse turi mu gihe cikiza ca coronavirus. Tubasaba ko abazocitaba bose bazobandanya bubahiriza zirya ngingo zo kwikingira kiya kiza, kuko ni igikorwa kimenyerewe gitandukanye n'ibindi bisanzwe biriko birakorwa mu kwanya coronavirus. Muri iyo ndwi hazotangwa urucanco rukingira agasama na rubeole, aho naho ni kubana kuva ku mezi 9 gushika kubageze ku mezi 59, no kuvuga gushika ku myaka 5. Hazokongera hatangwe kandi n'amama ya vitamini A ariyo akinga uruhumyi, aho naho nyene ni kubana kuva ku mezi 6 gushika ku bana bagira bakwize imyaka 5, no kuvuga ku mezi 59. Hazongera hatangwe kandi ibinini vya albendazole, aho naho ni kubana bose bo mu gihugu kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka 14. Hazotangwa kandi ikinini ca albendazole kivura inzoka ku bakenyezi bose bibungenze kuva bamaze kurenza amezi 3 y'imbanyi. Hazotangwa kandi ikinini ca praziquantel, aho naho ni kinini kivura ingwara ya bilharziose, aho ni ku bana bafise imyaka kuva hagati y'imyaka 5 gushika ku myaka 14. Aho naho ni mu burere bw'ubuvuzi bushika 22 vyibonekeza ko iyo ngwara ihari. Hazoba kandi kwigisha abavyeyi n'abazoba bitavye ico gikorwa kubijanye no gukinjika neza, kuko biribonekeza yuko ingwara zijanye no gufungura nabi zikibonekeza, ariko nkumbure bitavanye no kubibura, ariko ugasanga abavyeyi ntibazi ingene bobikinjika kugira ngo bibe birimwo ivyankenerwa byose abana bakeneye mu mubiri. Hazoba harimo kandi no kuguma duhimiriza bene igihugu kugira ngo babandanye bikingira ikiza ca coronavirus, eka mbere tubahimiriza nuko ibindi bikorwa bibandanya vyo kwa muganga, haba incandago, haba gupimisha imbanyi, haba gutandukanya uburyo, haba kuvuza izindi ngwara zose za malaria n'izindi, ko bibandanya naho turi mu gihe ikiza ca coronavirus kihari mu gihugu.